yarasomye rero ndavuga nti ngira ndabe abami bose batwaye banditse muri Bibiliya icabafashe ikintu catumye bamererwa nabi bagakugwa ku butegetsi. Ndabisubiramwo neza ndaba umwe wese ingorane yagize kugira ngo nce menya ingene nzokwitwara nanje. Imitego menya hiri umurongozi ntaja mu bagore benshi nk'akarorero. Salomo sico camwishe. Salomo kandi Imana yavuze ngo ntaza uzobarogora ntazaje mu bagore benshi kuko bava mutwara umutima akibagira gukorera bene gihugu. Mugubi indongozi zubu nizo zambere zija mu bahabara. Nta kinyoma kirimo. Abarongozi bubu emwe n'abakozi b'Imana barimo. Abahabara ikintu citwa bahabara. Bajya bazobatwara umutima mwese umutima ugende akagirire. Mwibaze nk'umuntu akava mu mabanga kubera umuhabara. Mutigute afata amahera y'igihugu akayiba acira mu bahabara. Ndibuka umushinga amateka umwe yamushinga amateka yaguriye imodoka umuhabara wiwe yamuguriye Kagongo hanyuma acagira ingorane baramukura bamwirukanye manda itarahera bacara mwakayeboyebo muravyibuka ibyabaye igihe kiraha bamutwaye yeboyebo bayimwatse acagenda kwa bamuhabara gurumva wabo ingere byagenze uragomba rero ngusubize kakaduga ngowe dufanike ngo sindarakuzi ngo ntuzugaruke ni wanje bajya niba bakunda ukize ngira ngo nukubera aramahera ngira ngo ibiturire mwakwe mu biturire kugira muje mu bahabara. Abahabara baratwara umutima ndababwire. Nta maraya nta muhabara atera umugisha shaka ubikore winyegeje Imana irakubona. Nta muntu abindongozi yuka mu bagore. Ingo mwirirwa murasambagura. Ico mucihanganire cyane.